rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filime zishingiye mu miryango. Abatazi inka yanje narigeze kuba kera cane ntazi yuko nzokina filime, hama wambajije yuko kubona nzanye abana muri game muri entertainment ko niteguye kubakingira gute. Abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filime ya Data gusa, kuri filime natanguriyeko bamenye cane yitwa Urugendo, naho nyene abo bana babiri twari kumwe Alasia na Joshua. Rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu bibaguyeko giturumbuka, barabibayemwo nkiri jenyene, ubu hoho rero mfise n'uwubamfasha kubashira ku murongo, kuko dutegerezwa kubabera abavyeyi neza kandi bimeze neza, nta bwoba kubona bari muri entertainment. Novyakira gute hamwe abana banje boba aba Babyloni uwundi akaba izina rya Yesu fire. Abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana, yari yateguye uwo musi. Ndabashimiye mwese biva mutima nukuri sinzi ukuntu nobashimira. Yego jewe ni Fanny Ravine, amazina nahawe n'umwuga nkora wa filime, ariko amazina yanje ni Fatima Uwimana. Natanguye gukora filime hari mu mpera za 2018. Mwebwe nyene abanyamakuru n'abanditsi mwaranshigikiye cane bikomeye, bituma uyu musi mba ngeze aho ngeze. Nukuri Imana ibahe umugisha cane gose. Yego uyu musi rero icari catuzanye ngaha kwari kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha ca filime yitwa Data. Nayo maze igihe kinini ntariko ndaboneka, ntariko ndakora filime ku mpamvu zo kurongorwa. Kwanza ndanabashimire muri mwebwe naraharonse umugabo, mwarankunze muranshigikira n'umugabo muramumpa. Yego rero akintwara naragiye murabizi nyene ivy'abageni no gutwara inda no kuvyara ntivyakunda ko guma ku murimo uko bisanzwe ngo ngume ndabaha izindi filime. Rero hari haheze igihe kinini ntariko ndaboneka, nico gituma navuze ati uyu munsi vyompimbara cane ba bene Data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu gikorwa bongere banshigikire. Rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filime zishingiye mu miryango. Abatazi inka yanje narigeze kuba kera cane ntazi yuko nzokina filime, nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamwo ko nzobwandika, ndasaba Imana ko nobwandika mw'ikaye canke mw'ikarine nk'uku, hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo, akazogikosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene, abamama, abapapa nyene. Akongira amahirwe nisanga muri kariyeri ya filime, namwe muranyakira kandi muranshigikira. Rero nico gituma ubunye amafilime yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye, bimwe nari gucisha mwa ca gitabo kumbure ndabibashikirize nkiriho, mbone n'amakomantere yanyu, nukuri Imana ibahe umugisha. Rero iyo série izoba yitwa Data izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza, imfura yanje. Ariko harimwo n'uwundi mwana nyene nawe nyene wanje, harimwo n'abandi batandukanye. Ikazoshirwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source du Midi. Nkaba nshimiye kandi n'amakampani yanshigikiye kugira ngo urubanza rwa November ruze rugende neza, ariko cane ndashimira n'abasenzi bagiye baransengera kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cane. Hariho bamwe turi kumwe hano, hazoba hariho n'ababateramisha abaririmbyi murababona, hariho Mamao Estanish na Francis Deste bazobateramisha. Korera siège iri muri quartier 10 mu Ngagara avenue de l'Autrepo numero 12. Muri Nice Paint dukora amarangi y'amazu, turakora amarangi y'amazi n'ay'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye, hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu,
hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze, hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye. Turakora kandi muri nice paint, ariyo icyo bita stone finishing, ni twa tubuye muzoza murabona ku madecor soit nko ku nkingi canke ku madese. Kandi muri nice paint turafise amakolabo, turafise kandi n'amamasitike yo kubiyo. Uko tuza kuganira turaza kuganira ingene bigenda birakora. umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere k'ubuhimbaza natwe ibyo dukora kibazo bitera kugira imiryango imwe abaserivisi dukora tuba mu muryango uko mubibona turi hano kugira ngo dushyigikire umukunzi wacu ababyeyi uwo munsi nyine udasanzwe turiteguye rero bazoba bahari bazoba bitabiriye abagitanga mu gihugu cy'abatera bityo tuzaba tujejwe bizoba gutuma mutagira irungu muri ibyo birori mukagira umunezero na cyane cyane kukaza muribuka no gushimira Imana ku bihe byose. Amakampani yanyizeye hano naho nicaye nka Famira Vine watwapfa ariko ndahicaye nk'umubenda ambassador wa Sekanawe, aho ari kampani ikora amapamperse n'amakotegisi meza cyane uyakoresheje ntiyicuza. Aho kandi ndi nk'umubenda ambassador wa Mazi kandi Water, urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa aciye yongera avuge ati nyongera kandi ni kandi Water. Amazina yitwa Nishimwe Esther, ube Esther Nishi. Hano ndahari yaje gushigikira ibikorwa bya mama na wanga anye. Rero bire turamwebera cyane kandi birabitse ko nubwo ko mu baserukizi b'amakinyo b'amaresi akomeje amakinyo. Rero ndahari nka jewe muri nzoba ndiko ndarima kugira ngo mvuye soirée amakandi nkaba naserukiye na brand ya Mugwedemu House ariyo maison kuko ndiko ndashaka kuduza mwino minsi muri iyo maison nzoba harimo ibikorwa bya studio recording, photo na video shooting kugira ngo n'ibindi mbere n'ishure ryo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument ariko icyo cy'ishuri kirashyira rero kirabasejwe. Rero ndi hano kubw'iyo mpamvu rero kugira ngo tuzoba tuko turitegura kuryoshya ibirori bya Juin, kugira ngo sinabivuga byose mugabo ndabibemereye ko bizoba biryoshye cyane. Ikibazo caraje cavuga ngo ko abakorege bazohava binjira kwaguza. Iki cyuko abakorege bazava bifuza kwinjira kwaguza, nohimbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kwashira. Yego ariko ntawe twashoboye kuhama invitation n'ibyo kwaguza, ariko nogerwa n'abandi banterereye bose bakaza kunshikira kuko n'amafaranga make ni 10,000 kwinjira cyangwa 50,000 na 100,000. Ndazi ko abantu bakina film babuze 50,000 babuze, ntagire uwuzoreka kuza ngo ni kugira ngo ata invitation yahawe, abakunzi ntibaherera mu mubindi. Ndazi ko iki ari igihe cyo gushigikirana. Hama hari abazoba bajeje protocol n'ibindi bazobona ayo matike. Hama Starboy nawe yambaje kujyana na Sekanawe Cotex aho itandukanye. Cotex ya Sekanawe iramota neza. Kandi ikindi naco na Cotex udasanga yavyimbye nagasirimu cyane, usanga nyine byumva iranwa neza ntiruvyimba ngo abantu ngo bamenye. Okay, sawa, iranwa cyane ikaca yumutsa. Kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira inaye yuko uyikoresheje iyo Cotex ya Sekanawe utaribwa. Abantu bagira ibintu byo kuribwa bari
mu bihe ntibasubira kuribwa. Iyo usanzwe urwara ama infection irakiza n'ama infection, ariko Starboy arabizi cyane. Ya ego iravura n'ama infection. Cotex yaseka nawe kandi irazimbutse cyane gose, irazimbutse cyane ugiye kugereranya n'izindi cotex zisanzwe zihari. Ikigeretse ko muri seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye $500 apfa ko tuyashira mu kigega cyo gufasha impunzi n'abapfakazi. Urumva rero ntawe woreka gufasha abagore. Hama ikindi Marove yambajije icizere aho cavuye ku makampani ngo banyizere banshigikire, kandi ntariko ndakora muvi nk'uko bisanzwe. Icizere bwa mbere novuga ko ari ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana, ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filime antuka naguma ndabayoboza kuri social media, naguma ndahari mvuga novuga sindi umukinyi wa filime gusa, ahubwo ndi n'umu influenceuse muri influence, kandi ntushobora kuba umu influencer utaguma uvuga. Rero amakampani yarambonye nawe ataba mbona mu mafilime ako barambona kandi bagakunda ivyo mvuga n'ivyo nkora. Nibaza ko ari aho icizere cavuye. Hama Marove nyene yambajije ko data bivanye nuko nari nivuje kuzokwandika igitabo umwana wanje akagikoza akakidandaza, ko harimwo ama pourcentage menshi ya true story mu vyo nashaka kwandika muri ico gitabo. Ntabwo ari ama pourcentage menshi, ni nka 1% nirimwo, kubera ko ndacakorana ivyamwo duke duke, ko nagiye nshiramwo kuva ku nahereyeko c'urugendo mupfakazi n'ubu nzogenda nza ndashiramwo ama pourcentage make make kugeza igihe Imana izovuga ati stop, rero message wari gushikiriza nizi. Icambere yabajije ibanga nuko ubona banshigikirwa nkuko navuze ko ari ubuntu bw'Imana, ariko kandi kubera ko nari najishuye. Ikigira kabiri yari yambajije ko atabwoba mfise ko nanabimaze igihe kinini ndagaragara muri filime, ko abantu batazohava banyakira. Nta bwoba mfise, nta bwoba mfise. Naco civugo ca Solution Couple ya Fearless Generation. Nta bwoba mfise kubera ko n'igihe ntangura gukora filime bavuganye ngo namba Imana kiriya gihe yarabankundishije, igikorwa nari nakoze kikabankundisha, nankeka n'ubu Imana iracari kumwe nanje, kandi na filime nabateguriye ndazi yuko izobagarukana ikabankundisha, kandi noneho abo umuntu ntaho baca, Imana aho yateguye yuko ubutumwa buzoshikira buzotegerezwa kumushikira. Rero nta bwoba mfise kuri ico. Hama wambajije impamvu abandi bakinyi twakoranye batagaragara hano. Iyi conference yari yewe ntabwo yari y'abakinyi bose, ariko abakinyi muzogenda muganira mumaze kubona igikorwa twakoze, bazogenda bakora ibiganiro kandi muzobahe vraiment ama interview, muzobahe ibiganiro bavuge, mubamenye, babashigikire. Yego. Hama Muganwa yabajije ati kubera iki tutatumiye abandi bakinyi bo mu gihugu. Wumve yuko ubu turi muri comeback, ubu niho dutanguye ibikorwa mu bundi bwiza. Ubu niho dutanguye igikorwa, ariko mu minsi iri imbere bizogenda neza, kuko natwe turashaka kwagura akarere, kuko muvyo twizera ntitwizerera gukora ibintu vyo ngaha mu Burundi bwacu kugira no mu mahanga. Hama MC yambajije intumbero y'iyi filime yacu Data. Intumbero yacu ni kwa kundi kubaka sosiyete, guhanurana n'abajene, abana, abavyeyi. Intumbero yacu niyo kwigisha. Hama wambajije yuko kubona nzanye abana muri game, muri entertainment, ko niteguye kubakingira gute. Abana banje ntibatanguye kuboneka muri iyi filime ya Data gusa. Kuri filime natanguriye ko bamenye cane yitwa Urugendo, naho nyene abo bana babiri twari kumwe, Alasia na Joshua,
rero uko kuba muri entertainment nibaza ko atari ibintu bibaguye ko giturumbuka, barabibayemwo nkiri jenyene, ubu hoho rero mfise n'uwubamfasha kubashira ku murongo, kuko dutegerezwa kubabera umuvyeyi, abavyeyi neza kandi bimeze neza, nta bwoba kubona bari muri entertainment. Ivyuka yambajije ati novyakira gute hamwe abana banje boba aba Babyloni uwundi akaba umunini, izina rya Yesu fire. Abana banje n'abana b'Imana kandi bakuriye mu Mana, n'abakozi b'Imana kandi bakomeye cane, rero ubu Babyloni n'ubuninja nta namwe bashobora guhura. Hama ica kabiri Abdish yambaje gishasha coba kiri muri data, bishasha ni vyinshi nico gituma tubatumiriye kuzoza kubiraba muri benshi kandi muzobikurikirane munayipartage, bishasha sinoronka ico mvuga n'ico nsigaza ariko ni vyinshi cane, urumva ko tutoheba igihe kinini dukora amatournage tugira iki, duhebe uburyo nk'ubwo turiko turaheba mu gutegura ino evenema tuzanye vya bindi nyene bishasha ni vyinshi. Thierry nawe yambajije mu myaka 3 ico turiko turategekanya kugira ngo filime yacu yashitse ku bindi rwego. Mu myaka 3 inyishu zoba wayirose. Mu myaka 3, imyaka 3 ni myinshi, turiko turakora uko dushoboye nkuko nabwiye Kenti kugira ngo filime yacu ishobore kuba ijabukamana, natwe tube international kandi bizoba vuba cane.